Okay. Bonjour mwese. Hama tugira amahoro n'iterambere gushigikira ibyiza by'iwacu hano mu gihugu. Nibaziko notangura ndabidondora ku baba batatuzi. Nitwa Arlette Mugisha. Nije serukiye imbere y'amategeko ishira hamwe ibyiza by'iwacu. Niko isanzwe yitwishira hamwe yacu. Amandi kumwe na Madame Magi Kwizera. Nawe akaba ari umwe mu bari muri koperative Giriyubu. Uno musi rero twabatumye ko kuri uno musi kugira ngo tubamenyeshe bimwe mu bikorwa tugiye gutangura nk'ishira hamwe ibyiza by'iwacu. Ishira hamwe ibyiza by'iwacu nishira hamwe urikiyemwo abantu bose abarundi n'abarundikazi bafise umutima wo gukunda igihugu. Iyo shira hamwe yacu rero nkuko mwavyumvise ibyiza by'iwacu abo barundi n'abarundikazi bafise umutima wo gukunda igihugu baragiye hamwe kugira ngo tuje hamwe tuguzane iterambere mu gihugu tubicishije mu kumenyekanisha bimwe mu bibanza vy'iratiro dufise hano mu gihugu cacu. Rero nkuko nabibabwiye ati nishira hamwe irimwo benshi bafise umutima wo gukunda igihugu. Twaragiye hamwe turaganira tumaze kubona yuko Uburundi ari igihugu ciza, igihugu c'amata n'ubuki nkuko basokuru bacu bamye babivuga kuva aho hambere, ari igihugu gifise ibintu byinshi byiza by'iratiro, ariko hari abantu benshi batabizi, surtout ugwaruka rukicarutse muri kino gihe n'abaho hambere mbere usanga benshi bavyirengagiza. Ca turaja hamwe twese turavuga tuti turabe ico twokora nk'ugwaruka rw'igihugu kugira ngo twibukanye ivyo byiza dufise mu gihugu cacu, kugira ngo ivyo byiza dufise babimenye hama tugire nico dukora. Tumaze kuvyumvira rero turaja hamwe icyumviro cyacu turagiserura. Tumaze kugiserura niho twaca turonka bamwe novuga mu baje kudufata mu mugongo. Ubaje kudufata mu mugongo ariyo iyi koperative Giriyubu, baravuga bati reka tubafate mu mugongo mu bikorwa byanyu byiza mufise. Nibazi kwaza kutubwira impamvu batumye baza kudufata mu mugongo kurusha, kugira ngo ihangiro mwihaye nk'ugwaruka rukunda igihugu natwe dukunda igihugu tugira ico dukora. Rero tumaze kuja hamwe twararavye muri ayo mariye touristique yose ari hano mu gihugu cacu ico twokora kugira ngo novuga nka point de départ yo kugira ngo twerekane ibikorwa byacu. Turaraba dusanga twotangurira novuga ku kibanza c'iratiro kizwi cyane hano mu gihugu cacu ndetse no mu makungu. Ico kibanza naco akaba atari kindi ni source du Nil, aho twaciye duhitamo gukorera aho novuga nk'itangurira ry'ibikorwa byacu bindi bizokurikira. Iyo source du Nil iri muri kimwe novuga Uburundi bwamenyekanye ko cyane, kandi muri kimwe twishimira nk'abarundi n'abarundikazi. Hama turavuga duti none ko turose kino kibanza dukore gute? Dukeneye ko haba iterambere muri ayo mariye touristique, dukeneye ko ivyo vyimviro dufise yuko igihugu cacu cotera imbere muri ibi byiza dufise tubikore gute. Tumaze kuja hamwe kumwe n'aba bazodufasha cha turavuga duti reka dutanguze isekeza d'abord yuko abarundi bose amakungu amenya ico kibanza. Iryo sekeza rero ntituzorikora ukundi, cha turavuga duti reka dukorane na bamwe dukorane n'ibindi byiza tuba dufise nk'abarundi, aho twaje tuvuga tuti reka dutunganye igikorwa cyo gutegura mu misi novuga yahariwe iyo source du Nil, misi Soko, uwo twise misi Soko. Twamuhisemwo kubera ko twabonye yuko umwigeme ni kimwe mu bintu bikomeye cyane mu bijanye no guhimiriza iterambere ku bantu. Ati gute? Umwigeme turabizi neza yuko mu kibano tubayemwo muri culture twakuriyemwo bavuga ati n'umuzezwa nzu nibo baja kuvoma iyo soko, nibo usanga kenshi baba barize. Hama iyo baba barimenyerewe bakaja kuvoma
donc nibo baba bazi akamaro ko k'isoko garuka dusanga umwigeme ni wa wundi niyamenya agaciro k'iryo soko azoza kubimenyekanisha biwe aratwarinda uwo mwana aratwarinda umwana azovuka akamwosa donc azomwosa umutima afise wo gukunda igihugu wo gukunda ya mariye touristique nico catumye twumva twohitamwo kugira dutore umumisi dukore igikorwa cacu kirangure dubicishije ku mumisi twise misi soko kandi turanabizi neza yuko umwigeme ari kimwe mu vyiza dusanzwe duhaya hano mu gihugu cacu umwigeme niwo ndetse no kwisi yose ni busanga donc aho présente la beauté hama ico gikorwa cacu rero tumaze kukirangura turabona ko dukwiye kugira misi soko turavuga duti none tubikore gute kugira ngo uwo mu misi wacu aze adufasha kugira ngo babantu bose bamenye ya mariya touristique yose ari hano mu gihugu cacu turavuga duti ni vyiza yuko tubanza no muri ryaterambere ryuko umwigeme arashoboye kubera ko arashobora kudufasha ivyo byose twese tukamenya ayo mariya touristique turavuga duti rero tugiye gushiraho no vuga intango y'igikorwa cacu igikorwa twashimye yuko kizomara amezi maremare kuko guhera no musi mu kwezi kwa mbere turategekanya yuko igikorwa nyezina co guhitamwo uwo mu misi kizoba mu kwezi kwindwi murumva ko ari kintu kizomara umwanya muremure ariko kandi kizomara umwanya muremure kubera ko tuzoba twifuza yuko uwo mu misi tuzotora zoba ari wa wundi yamenye hayo mico agiye gukora après y'ubu misi bwiwe azoba yarose bwo kwitirirwa misi soko azoba yamenye neza ayo mariye touristique kugira ngo ejo n'abazoza kuyamenyesha n'abazoba barabonye ibikorwa agiye akora muri uwo mwanya wose bazoba bavuga ati okay twarahamenye hahantu turashobora kuranguriraho kino gikorwa rero muri make igikorwa cacu rero novuga ati uno munsi twabahamagaye kugira tubamenyeshe yuko twuguruye ibikorwa byacu imirimo yacu tugiye gukora na cyane kuri kumenyekanisha novuga ibyiza byacu by'igihugu kuko turiko turaraba abarundi dufise ibintu byiza nuko tuvyibagiza igihugu cacu n'igihugu ukeneye akayaga keza urakaronka ukeneye gusamarira ibyiza byishura bironka ariko abarundi benshi turabinegrija mbere ntitunabizi ugasanga hageze vacances wa muntu yari kwiyumvira ati reka ngende hariya mu ntara kanaka ngende kugira nduhukireyo ndabe n'ibyiza dufise ndabe ikintu twokora kugira bimarire igihugu agahitamo kurira indege kandi ibyiza bisize ngaha donc igikorwa cyacu muri make kirugurutse kuri uno munsi nkuko nabibabwiye murumva ko bizogera mu kwezi kw'icumi bambe mu kwezi kw'indwi tukaba tugiye rero gutangura novuga kulansa appel kuri abo bigeme bazoza kwitoza ku munsi wa mbere itariki 18 niho tuzotangura kwakira uwo wese yifuza kuza kugira ngo nawe abe umwigeme novuga wo gushigikira kino gikorwa cyacu cyo kumenyekanisha ibikorwa byacu kuva ku munsi wa mbere niho kuma platform yacu ya misi soko wifuza kuzokugira aze kugira bane natwe urandika misi soko kuri Facebook, Instagram, Twitter n'ahandi ugaheza ukayibona nibaza ko bazoca basangaho naho boca kugira ngo biyandikishe kugira ngo kandi n'igikorwa cacu gitangure muri make rero ni nk'ivyo hanini jembere nashaka gutumirira abo bose bariko baradukurikirana na cyane bari muri iyo ntara novuga ibaye intango bari muri iyo ntara ya Bururi kubera société n'irisanzwe iri mu ntara ya Bururi muri commune Rutovu ndabatumirire haba bari hano mu gisagara ca Bujumbura bari mu ntara zitandukanye baje duhagurukire twese cyarimwe duhagurukire icyarimwe kugira tugire iterambere mu gihugu cacu na cyane muri novuga ni muri cya kivugo cyo mukuru w'igihugu cacu bavuga ati umwe wese akundi iwabo ye Burundi n'ubwi wacu nta wundi azoza guteza imbere Burundi tari twebwe turi hano mu gihugu cacu nta wundi azoza kugira ngo atugeze hamwe twifuza tari twebwe tugiye hamwe dukore kugira ngo tugere ku iterambere rirama n'ivyo tugire Kristo